amasengesho yacu muvyeyi w'impuhwe nyinshi. Yezu mushumba, ubusho bwawe ni Kiliziya Gatolika, yemeza amahanga kuragirwa nawe, naho we uyacira urubanza ruhire, Kristu tubabarire. Yezu mfura y'abantu, egera abanyarwanda n'abashumba babo, ubinjize mu bushyo bwawe, bayoborwe n'itegeko ryo gutabarana, Kristu tubabarire. Yezu mutegetsi, yobora perezida wacu n'abatuyobora bose, bakoresha ububasha bwabo barengera abaturage, n'ubukuru bwabo babaherezanya urukundo, Kristu tubabarire. Yezu muvuka mbere w'abakristu bose, abakwimitse umwami bakwemeye, bakorere bagenzi babo kuko bagukunze, Kristu tubabarire. Yezu mugabuzi w'ingoma, reba n'ubwuzu ububusho bwawe, ubwo waduhaye ibyo dukeneye none, natwe duhe bagenzi bacu ibyo babuze, Kristu tubabarire.